Ako n'akanyamuneza k'abanyeshuri ba Ecofo Mahoro hamwe na Ecofo Buringa, zose ziri muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza, aho bari bagendewe na Fondation Marifu ifise inkomoko mu gihugu c'Ubuturukiya. Bari baje bitwaje utuganuke tw'intebe 50 kuri buri shure. Professeur Frederic Bangirinama, umunyababanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'indero, yagize ico ashikiriza inyuma y'ico gikorwa. Duhejeje gutanga intebe 100, no kuvuga 50 kw'ishuri ritoyi ryitwa Mahoro no kw'ishuri ryo ngaha i Buringa. Izo ntebe 100 rero kabaye akaryo keza ko gupfunyira ingorane aya mashuri yarafise, kubera ko mwumvise yuko bafise abana benshi cyane. Iki ni kimwe cerekana imigenderanire myiza dufitaniye n'igihugu ca Turikiya. Hampande y'ukubura intebe z'ishure, ayo mashuri akaba afise ibindi bibazo bikenewe gutorerwa inyishu. Umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'indero akaba yagize ico ashikiriza, atera n'akamo aboshigikira ico gikorwa. Turemeza yuko ibitabo turiko turabikora, kuko kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu uno mwaka nta mwana numwe yovuga ko adafise igitabo, ariko mu wa kane no mu wa gatanu no mu wa gatandatu biriko birakogwa buke buke muri wa mugambi wo guhinyanyura ivyigwa. Ibirasi navyo turasaba yuko komine hamwe na province bafadikanije n'abandi bafasha hamwe, umwe wese yoshiramo inguvu, nta kizotuma tudashikira iryo hangiro yuko amashuri akwira, ibikoresho bikwira, mbere akanovera k'indero y'ugwaruka mu mashuri tukagashikira. Uwaserukiye Fondation Marifu yasavye abo banyeshure kwiga n'umwete mwinshi, bagatora ibibazo vyabo kugira muri kazoza bazoshobore kuronka uburenganzira bwo kuzobandaniriza ivyigwa vyabo muri Turikiya.